Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Nuko rero ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, nkuko namana bibabwiye Imana data wa twese iganze ibikorwa by'amaboko yanyu, nkuko mubibona narinda bikumbuye kubaha kakarungo nyene. Nuko rero murabibona sinza gutamba nirorera, ariko imbere yaho reka manze shimire abaduteramishije mu masho yarangiye. Parfait murabona ko yahatwitse, hari Bera nawe yaraje ashiramo ibirungo, ibintu biraryoha. Mr Poro nawe yaraje, twari tunamukumbuye, adukorera ibintu byiza cyane. Imana yaranamukijije, murabibona ko nubu ibintu ari fire biryoshye cyane. Reka mpere rero iburyo bwanje nakire Parfait aramutse abariko baradukwirikirana. Kuri kuradusondeka. Na wasalimu nyote mko mnatufuata, Mungu awabariki. Amina amina. Bera ndamutse abariko baradukwirikirana. Urakoze cyane. Reka nakire na Mademoiselle Nyanzobe hariya hirya aramutse abariko baradukurikirana. Urakoze cyane. Reka twakire na wa mwigime twari dukumbuye cyane, yaramaze igihe agwaye. Imana yo muri Tarsis Hope Ministry TV irabikora, murabona ko yaramaze igihe kirekire adashobora kuboneka muri show. Reka tubwire ingene Imana yamukijije anaramutse n'abariko baradukurikirana. Baramukije mwese, muguwe neza. Turashima Imana. Waje. Urakoze cyane. Reka twakire na Mr Poro aramutse abariko baradukurikirana. Mr Poro ndamutse bariko baradukurikirana, kuko ndabona akanyamuneza no musufise keshi ibintu byakaze. Jemeze neza kabisa, munyemere mbaramutse amahoro y'Uwiteka. Murakoze. Urakoze cyane. Reka tugende nino ndirimbo. Murakoze cyane. Umva imirimo y'Uwiteka aragushaka, yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe, uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Imirimo y'Uwiteka aragushaka, yewe yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe, uri hehe mwana w'umuntu, urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Mwana w'umuntu gitumye uhemuka k'Umuremyi, ukagatumbira iby'iyi si kandi bizashirana nayo, umutima ukajya wibaza uti yo mana bavuga ibahe, ubundi maze iki, mutima wanjye tuza kandi unywe nta kibazo, uratunze ikindi se n'iki, nyamara ntiwibuke ko iherezo ry'inzira zawe riri mu kuboko kwawe.
nuko abaririmbyi bararirimbye neza baravuga ngo uri hehe mwana w'umuntu. Mbega nibarize Mr Paul, ni gute umuntu ashobora kuzimira akibagira Imana yiwe yamuremye? We nka wowe ubwawe nk'umukristo nyene cyangwa nk'umukozi w'Imana nemera, kuko hariho nk'abantu ushobora kumva ngo barinjira mu ishengero ariko ukumva ngo urya muntu yaraguye cyangwa yarazimiye. Wewe kubwawe wowe bitahura gute? urihe n'ijambo ryabajijwe Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, muravyibuka neza. Umumarayika yaje kubaraba aho yari yabasize no kuvuga Imana irababura, abaca batangura ibintu byo gutana ku mwikomo. Bijya bintu twama twumva ngo mu ngo abagore n'abagabo batana ku myikomo, sibo babitanguje, byatanguriye kuri Adamu na Eva. Rero araza aramurondera baje ati urihe, ati reka numvise ijwi ryawe nca ndinyegeze ko ndi gusa, ati none byagenze gute, ati ni wa mugore wampa. Ucumenga ari Imana yakoze ikosa gutanga umugore, cyo bituma kugeza no munsi Imana idatanga abagore, ahubwo ayiha ubwenge abahungu bakironderera abagore bataza kwita ku mwiko. No oya, akabazo ngaho nyene ntaguciriyemo nukugira ngo ntunjaniranye. Neko mpora numva abakozi b'Imana canke barya aba prophet urumva ngo Imana ngo iguhaye umugore ngo cakira umugore. None bijya sivyo rero wowe uje kubopfa udatahura. Rero ikintu kimashe baza ngo hari numwe aracagenda mutahanye, igahaye ubwenge umuhungu bwo kugira ngo agende gutereta kuresha, agenda aresha ujya mugore, kuko Imana iguhaye imodoka none uja muhira ngo ujyame ngo uza kuyikangura uyisanga ku mbuga, utangura ukora ibikorwa icezagiro kuko by'amaboko yawe ya modoka ubone kuyironka. Bana mwabahungu mwe bimwe muza bubwira umukobwa ngo hari abahungu rero baca bagiramwe muri iyo systeme bakaza gufatiramwe abakobwa ngo Imana yakumpaye ngo nakunyeretse ngo kandi ni wenyene. Muraba mubyumva mukoresha ubwenge. Kuva hariya ntaguciremo havyariya muri Edeni muri kijya gihe niho Imana yatanze uburenganzira. Mu itanguriro yavuze ngo si byiza ko uyu muntu yibana wenyene. Igihe yavuga ko atari byiza ko umuntu yibana wenyene, naho dusoma ko Imana yaciye ngo ndaguhaye umugore, ariko Bibiliya icavuze izikavuga ngo yacifata uyu ya mutipe musinziriza ubutikoma ici mukuramo urubavu. Mwebwe ajya twebwe tugira tubuza urubavu rumwe, hagiwe n'urumuntu urakabavu nyene kabavu sinzi kura umuntu ke urakabavu karabaye mu rubavu rwa ntuze uzomutubwira ntiyaboneka. Niko bimeze. Urakoze cyane. Reka nibarize Parfait. Papa baratubwiye yuko ngo abahungu mama wanje ngo Imana ngo ntibaha abagore ngo canke ibiki. None nawe nta muhungu araza kukubwira kweri ngo Imana yakumpaye cyangwa ngo yakunyeretse. Komba Imana urumva ngo ntitanga abagore, ahubwo ngo ibaha ubwenge bwo kuza kubarondera. Ko muri no misi usanga benshi bikika mukiza ngo Imana yakumpaye ngo yakunyeretse ngo yambwiye kari wewe nyene. Nta uraza Gugo n'ububeshe. None yakukweretse nsagute, none waruzi ukuntu usabagabo. Oya. Bagabo ibyo bintu je ntuza kubimbwira ngo Imana yakunyeretse. Oya, je nibibaho. Oya kapo twebwe dubise uburenganzira bwo gukunda, namwe mubise uburenganzira bwo kutwubaha. Rero abati birazwi umuntu hajya ni apotre ni bishop Mbayahaga biravuze ngo impene ikora izi neza kizozirikwa. Umuhungu akura azi neza ko azokura akagera mu bigero akagenda akaresha, hanyuma areheje akitiramwe bazobana ejo atazozavuga ngo ni wa mugore wamwe. Reka tugarukirize ngaha kuko ndabona tuzohava tubigiramo ikiganiro ubundi munsi tubyigeko. Hariho abo benshi usanga bajaniranya cyane mu vyumba by'akarago ngo Imana irakumpaye ngo iragize iki. Wewe rero ukaca ugenda ubisize mu mutu ugasanga ugiye kumutama angana na so wawe cyangwa utwaye umukecuru angana na nyoko wawe. Oya navyo nyene ntimubikritike. Imana irabatanga bigenze gute kurya ivuze ngo Imana iraguhaye iki ni cyashaka nahobwira je nagukunze uri umutamakazi bintwaye iki. Oya wewe wavuze gutya ntaguciriyemo. Reka tugendana amasezerano turabizi yuko Imana ibaduha. Mugabo iyo sezerano urarivomera kugira ngo hajya mu cyumba cy'amasezerano haba hari yashu byinshi. Ntucege n'umutahanya. Oya woza ni yashu ati. Cyo bitazomumpa nzogena ndamutahanya. Oya je nabaciriyemo Mr Paul ntanjaniranye. Yavuze gutya ngo Imana ntitanga abagore, ahubwo iguha ubwenge bwo kuza kumushaka. Mugabo abariko baradukirana reka tugarukirize nga tuzobigaruka tuzogira ikiganiro kunyene mubona tubiga. Oya reka nimba itanga abagore urambwira umuntu yamuhaye akacagenda mutahanye. Hari ama strategy bama babishinze intaye Imana yarampaye umugore kuvara yamuhaye gute rero yaramumpaye ari umunani ndagera iphone ndagenda muresha nti ariko bigenda Imana yavuze ni batiko vraiment Imana yari yarabimbwiye ariko ntiyateruye ngo ndagutere ngo ndaguhaye. Hari ama etape bivuze ngo wewe ubwe washi
yarashizemwo ikintu bita gukunda urumva ko umukunze none yo kumi ntagukunda ngo ndagutwara aske yo hariho abo babumirizako reka tugende n'ino ndirimbo tuzobigarukako hari genda afise akabazo kuri ino ndirimbo umuntu umwe nihe wigeze kuvuga mu kiganiro abantu benshi nabonye bakrititse ko ngo ntiwokorera Imana ushonje none gute aba baririmbyi bo baririmbye gutya ngo ntihamagara abakomeye eske wowe kubgawe wibaza yuko Imana yo guhamagara ushonje warayinza rukaca kuyikorera canke bimeze gute je shaka ntahuza ko kara nabonye abantu benshi barakavuze ko uwo muntu yavuze ngo ntiwoja gukorera Imana ishonje ariko uyu muririmbye nawe aravuze gutya ngo ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye wewe kubgawe wo kasigurira gute kugira ngo ushobore kugatahura n'abariko baradukurikirana bo biravura n'ubugamburutse ko mu mutima ushobora kuja kubikorera ushonje kumva zuko uziko ejo hariho igisubizo c'inzara ya ofisi mu gihe utahura kumenya ko mu mwanya ushonje ikizokugaburira ari yamana nyene rero yigambararira kubushonje ndakeka ntuzoba ukoze ibintu byo rero nanje ko ushaka gukorera Imana ushonje nawe woshobora kumbwira nawe ego ndashobora kugusobanurira gato narumvise barayamaze ati ngo ntushobora kujya kwitabira amushonje nibyo rero Imana ihamagara abakomeye ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye bisobanura ati nawe uba ushonje nawe uba uri mu marushwa urakorera Imana nimba yo yaraguhamagaye urakoze cyane aho ndabona umuntu hariya hirya ariko arakiriza ngo jewe ngo ndamwe parfait tubwire ngira ngo kumbure nawe wowe ufise ko akarorero gato woshobora kubwira abariko baradukurikirana none ibyo byo gusonza no guhaga bagabo ibyo birimwo nagira Imana yaguhamagaye ni nka kujya kuna abana abanyabyaha sivyo umunyabyaha niwo Imana ihamagara ikamugira ukomeye kugira ngo ave muri bijya byaha abo ukomeye bagabo ibyo bintu byo kurya no guhaga birimo nande mvuge ko nimba bavuze ngo Imana nihamagara abakomeye ahubwo ikomeza bayihamagaye cha turabira muri Bible akarorero ka Mose Mose turazi yuko yari umuntu atarazi kuvuga neza
mugabo kandi ni hari habutse abandi bantu bari bazi kuvuga kirya gihe mugabo Imana ihitamo Mose c'est-à-dire que Imana yari yishimiye Mose nazijya ntege nke zibe zo kwanga zo kutamenya kuvuga kandi urazi ko na Mose yari yanse kugenda abwira Imana uti none Imana jewe gute wo mpamaga gute wo ntuma jewe hari yanyi kandi uzi yuko ntazi kuvuga mugabo Imana yavuze uti ni wewe nyene komereza aho nyene utazi kuvuga aho nyene bagurutsa ntuzako urumva niwe yage rero nimba bavuze Imana nihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye tuca turabira rero kuri Mose urakoze cyane kunwa yo n'inzara oya jewe hariho umukozi w'Imana umwe nigeze gutelefona ngwajije umuntu mu bitaro yambwiye ngo urafise ay'igitoro kugira ngo aze gusengera urafise ay'igitoro rero niyo mpamvu nariko ndavuga gutya anya abakozi b'Imana biki gihe hariho niyo umutumiye ahantu abanza kukubwira ati banza umpe imbere kwanza tubanze duheze akibagira yuko Imana yamuhamagaye ku buntu akibagira yuko ari karahema ku buntu ndabizi niho bahabuze bakozweko ugaca usanga kumbure ariko aravuga ngo jewe kugira nze mu gikorane cyawe cyangwa kugira nze kuvuga ubutumwa bwawe ubanza kumpa imbere tuvanako ntujye kure nari hari uwambwiye yuko yava yuko asengera ngo ntange ikigira cumi umva rero nibyo rero bya binini ariko ndababwira baza baravuga ngo rega abasha turiko turavugishwa turaruha canke tugira iki ze muraduharuza ariko tutibagiye yuko na Bibiliya ivuga yuko ariko tutibagiye yuko na Bibiliya ivuga yuko ngo aho muzogenda ntibabakire muze musige muhakunkumuriyaga akavumbi hanyuma mwigire nibyo abakozi b'Imana bararuha iyo badusengeye tugakira natwe tuze turibuka tugira gute tubaha amazi yo kunwa reka tubandanye nino ndirimbo abari batari babe barabitahuye ndibaza bavyumvise Akiri ndirimbo
uhetse ku mugongo wanje nacu uzabayo uhetse ku mugongo wanje nacu uzaba umurawe nacu uzabayo uhetse ku mugongo wanje nacu uzaba umurawe nacu uzabayo uhetse ku mugongo wanje nacu uzaba urarize nacu uzabayo nuko Imana ngo iraduhetse ku mugongo wayo ntacyo tuzaba kuko uw'Imana ihetse ntakoroka ibintu byose arabironka atari kuvuga ngo abironka bitamuvunye kuko iyo ugomba kuba ukomeye ubanza guca mu bikomeye kwanza ikabanza ikaguhingura ikagucumba ikagushira ku meza ikakuyungurura neza ikagukaranga ikagushira ku murongo niho uheze ukaba ukomeye. Reka dushimire rero Parfait yabanye natwe muri ino show, asezera abariko baradukurikirana agire n'akajambo kamwe gusabwira abariko baradukurikirana. Reka tubashimire abantu bose badukurikiranye, Imana ibamugisha, bashishikare bagire kwa kundi kakaboro na commentaire basangiza abandi mwarahezagira. Bera sezera bariko baradukurikirana ugire naka jambo ubabwiye ndetse na sheri wawe ngira wa mutasha ntumukumbuye simerunze kumubona muri commentaire ndamutahije wa mutema nangaye ama turashimiye abakunzi batarsisi bose Hope Ministry TV turabakunda cyane, urabona yuko tuguma tubazanira bishasha. Murazi ibyo dukeneye, turakeneye like, comment na share. Kaboro mu mushireko niyo yindi nyene mujije kuvuga subscribe. Murabe mu biteko hama tuzoba dusubiye. Urakoze cyane, reka tugende kwa Nyanzobe hariya. Nyanzobe sezera bariko baradukurikirana. Bye bye bakunzi batanze Hope Ministry, manitse kubahezagira cyane, ikiganza kiza ukanda kuri sabone itse kugihezagira. Sara sezera bariko baradukurikirana. Ndabasezeye mugira umugisha, uyu munsi ubabera umunsi w'umugisha. Kandi mwibuke gushirako gukanda kaboro si jewe. Mr. Polo murabona yuko uno munsi ibintu ngira ari mu nyinshi, usanga hariyo imyaka Imana yakunkumuye. Yarawugeze nkuko sezera rero abariko baradukwirikirana ugire n'akajambo kabagiye. Je n'umuteretse w'inkuru. Nuko ndabashimiye rero batekurikira yeshaje no kuri mugimo mfite kuri kakaboro ariko ntimusonde Genevieve musonda kaboro ubeho kaboro yere mugire subscribe mugire partage mugire comment mugire like amenye nyene bo narayo mabizu yose ngumwa gusa nyene matimezi natanga bizuwe nyene zambanye nyinshi abadukurikiranye mwa ngo kamata bizu muri ndaha niwe yarime ngo Yesu kamata bizu
nuko rero nanje ndabikebaniye sindayihaye abahungu oya ndayihaye Imana yanje gusa mugaba nibyaba ngombwa uwanje nawe nzokamuha kubera ko iyo utamuhaye keya abakenyezi bubatse murabizi aca agenda kukarondera hanze none barabiza bubatse iyo utamuhaye keya ngo umuha kabizu nawe atagenda kurondera keya hanze karondera abayuhari abakenyezi mwubatse mugerageze muze muratanga keya kuba shinga ntaye banyu namwe abagabo mutanga keya ku bagore banyu reka rero tutambe kano karirimbo hama turangize tubike banure Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.